arindiriye yuko azoronka akazi muri leta. Rero aguma arinya arindiriye hazodepoza iradiyo yumviriza amakuru. Wewe uzosanga umuntu ikirato cyarahengamye agenda kudepoza arondera hadepoza aguma ari kuri telefone abaza mbe ahanaka ntiharagira yuko bangaje abakozi. Urumva aho yumvise akantu kose ntatangwa no kugenda kudepoza mugabo akazorindira imyaka n'iyindi ugasanga iyo myaka rero yatakaje ari karondera akazi. Iyo afata umwanya canke yaronka inyigisho zimwereka ingene yoshobora kwitunganiza imigambi yari kuba ari uwundi muntu akomeye akora ibyiwe kandi ndetse no mu byakora yoba muri iyo myaka 6 abageze ku rugero rw'uko nawe n'ubyiwe yoba ashobora kuba yotanga akazi ku muntu arenze umwe babiri. Naho mu nyuma byabaye mari tourne uwo muntu acarankoshona ntangura kwiyumvira bwa bundi naciye bugaruka shetani urayi nuko bimeze umuntu yafise icyo akora ubuzi buramurondera mugabo atakintu ufise uri kurakora nukuri uzotegereza tagura yo marubina yariyo yapfa n'ingene wa yestaye nitanga iry'amata. Rero mu kurangiza je ikintu novuga ubwa mbere umuntu burya yahereye ku mutahe muto atandukaniye n'umuntu yahereye ku mutahe munini. Uzorabe umuntu yahereye ku mutahe muto akagenda duga nubwo aduga bukebuke aragera igihe usanga ari karengiza amafaranga menshi cyane. Burya bigora mu ntango mugabo umaze gukora niho ubona yuko abandi batangura kuza barwa mbe byagenze gute iki ni iki cyatumye utera imbere nuko tacitse intege. Shalom bakunzi b'ikiganiro gira icyo ukore wubahwe. Aha turi ni muri studio ya Ndufacom TV. Nkuko musanzwe mubimenyereye tukorera ibiganiro heshi ku matere tuzana abo tugirisha ibiganiro tubasanga ku kivi yo bakorera. Uno munsi twashimye gutegura deba dushaka gukorera ko mu kiganiro ciwacu nyene kijyanye gira icyo ukora wubahwe. Ku mazina musanzwe munzi nkabandi Niyongabo Dieudonné nkabandi kumwe n'umugenzi twamadukorana ikiganiro nkuko musanzwe mumuzi nawe niyivuge. Hello guys, meze neza murakomeye ashoje ndakomeye. Hama amazina yanje dushime Aisha kubaraje cyane ubwa mbere abari bamenyere basanzwe bazi dushime Aisha oyama ari mu kiganiro gira icyo ukora wubahwe. Uyu munsi ni turi babiri gusa nkuko mubimenyereye tufise n'uyundi mugenzi wacu ngaha anye ariho nawe atwibwire mumenye musanzwe mumenyere mu kiganiro cyane cyane. Ubwa mbere mbanje kubashimira nshimire cyane abanyizeye kugira ngo tubane namwe kino kiganiro cya gira icyo ukora wow. Ndaza abatari bake basanzwe bamenyereye mu kiganiro cya Ndufacom yego ku mazina nitwa Twagirayezu Veniste. Murakoze. Okay, nkuko rero mubibona uno munsi twateguye deba dushobora gukorera ko no kuvuga ni deba ivuga yuko mbega kubera iki ni kuki ubu uye jeune entrepreneur benshi bemera kwihangira imirimo yabo gusumba kwihangira imirimo yabo abantu bashima kwikorera ivy'iwabo gusumba kuja gukora ibintu kereke pare bindi. Ego nibaza ko debariyo batirutira kuja gusaba ubuzi bwa leta canke mubikorera utwabo urumva kudepoza ico nico kintu dushaka duhagarare ko mwideba hama tugire ico tukivuze ko nka wewe Aisha uri umujournaliste wo ngaha muri Ndufacom TV nka wewe nirihe hangiro ubona wewe apare yo kuba umujournaliste nk'umujene entrepreneur ushobora gukora urekanye n'amadiplome yiwawe warunze mu nzu uvuge nawe ati jewe ngombe nje korora iswa cyangwa umunyabobo
tukaraba ikigire kitovamwo ugize umaze kuronka novuga ati intama fondation niho buri cugira niho buri ikintu ukora uzigura hari muga nkubonye sinovuga ati ngo je ngo ayisha ngo urumva ngo nkeneye ngo kuca nkora ngo iki inye ntararonka utararonka iki none nce ndabikoresha basha utararonka iki oya ntumbwire urumva umutwe ndawufite bwenge buriyo urumva ufite ivyiyumviro muga sinoca ati umva bivanye naho nowangeze novuga ati ku buryo mfise basi aho ngeze ubu mbona umugambi bakubwiye rero bimwe bakubwiye ko bisaba uburyo iminsi yose imigambi y'aba jeune entrepreneur batangura bose bisaba uburyo Veniste bijya bisaba uburyo vraiment kugira utangure ufise umutwe cyo byose ni ngaha mu bisanzwe ico nivuga ko ubwa mbere mpereye ku ntango kugira ngo umuntu ashobore kwitunganiriza imigambi yiwe ubwiwe navuga yuko ari inyungu ikomeye n'akamaro kanini gose muri make navuga yuko mu Burundi hano iwacu mu gihugu navuga yuko twacerewe ufatiye ahandi hose navuga mu myaka iheze umuntu yariga yamara kwiga agahita abona akazi muri leta bitoroshe byaba byoroshe cyane kubona akazi muri leta mugabo mu nyuma kubera bivanye nuko abantu biga bagiye bagwira abajene benshi rero mu byigwa wasanga dusanga mu mashuri tugenda twiga wasanga atavyigwa byerekana ingene umuntu mu gihe yoba atararonka akazi ka leta yoshobora kuba aritunganiriza imigambi mu bisanzwe novuga yuko none ashimira leta yuko yabibonye na yene mu nyuma iravuga ati mu nyigisho itanga mu mashuri agiye atandukanye irashyiramo icigwa ca entrepreneur kugira ngo ugwaruka rusahirize mu gukora imigambi igiye itandukanye y'iterambere ku bwabo haba no kwiterambere ku gihugu kuko mu bisanzwe leta ifise abantu benshi mugabo bantu gasanga ntibakora nayo n'ubwayi birikirahomba muri ko murahomba igihugu nayo ni ibirikirahomba rero wasanga umuntu araheje amashuri aramaze imyaka ishika kuri 6 iyo yonyene irenga ari muhira atakintu na kimwe ariko arako arindiriye yuko azoronka akazi muri leta rero aguma arinya arindiriye hazodepoza iradio yumviriza amakuru wewe uzosanga umuntu ikirata cyarahengamye agenda kudepoza arondera hadepoza aguma ari kuri telefone abaza mbe ahanaka ntiharagira yuko bangaje abakozi urumva aho yumvise akantu kose ntatangwa no kugenda kudepoza mugabo akazorindira imyaka n'iyindi ugasanga iyo myaka rero yatakaje ariko arondera akazi iyo afata umwanya canke yaronka inyigisho zimwereka ingene yoshobora kwitunganiza imigambi yari kuba ari uwundi muntu akomeye akora ibyiwe kandi ndetse no mu byo akora yoba muri iyo myaka 6 abageze ku rugero rw'uko nawe n'ubwiwe yoba ashobora kuba yotanga akazi ku muntu arenze umwe babiri benshi rero mu bisanzwe ineza yuko umuntu wese yokwiga kwitunganiza imigambi cyane cyane ugwaruka ruheje amashuri benshi ikintu gikunda kugorana baravuga amafaranga y'intango amafaranga yo gutangura benshi iyo babwiye none wewe ni iki uri kurakora mwa kino gihe inyuma yo guheza amashuri bakubwira ati je narabuze amafaranga y'umutari ntaguciriyemwo Veniste burya kugira wihangira umurimo wawe ntibisaba amafaranga kwanza ubanza kwihangiro mbega shaka gukora iki okay rero ubanze kwihangiro shaka gukora iki mbega hasabwa iki rero nico rero kibuze rero iyo umaze gufata ingingo muri wewe y'ikintu ugomba gukora burya ibintu birikora kuko ucutangura kumwe sinzi umwe wacaye iganiro twakoresha icyamasabune muramwibuka yego burya yavuze ko yariye n'intebe zo mu nzu zose kugira atangure gukora isabune nawe nyene ikimubani beto
wewe vuga ko okay akarorero ntaco Aisha afise Android igugwa 300,000 nayishire ngaha muyibone afise Android igugwa 300,000 muri 300,000 nta kantu yoshobora gutangura muhira kakavamwo ngo barize ngo afite diplome mu nzu Aisha yarambwiye ngo nta tomati yodandaza ntu itomati intore ibitoke urabona vya bindi bijya hajya ngo umuntu yize kaminuza akayiheza ivyo ngo nashobora kubidandaza burya ngo vyo musarisha basha ikintu cinjiza umuntu yize rero burya kuba twarize byaraduhaye n'ubwishime ubwibone ngo kajya kantu karagayitse sino gakora burya nta kazi kinjiza kose kagayitse jewe mbere n'ubu noshobora kuja kudandaza na rugombo rero nayirubona wewe ntaguzi woshobora kuja kudandaza dufate impeke inzoga y'ibitoke impeke mugabo ukaganya gusuma itomati jewe ndaza umuntu yadandaje ibintu bijya by'itomati n'intore abidandaza kwirigara nukuri beshi wabaza ngo nta kintu kivamwe jewe yaranyereka umutahe yakoresheje watora uwundi woreka kudandaza ico kintu ni rero harimo soke mu kurangura ivyo bintu mbona bigumye ko utunguka niho gumurangura umutahe watora uwundi uzubu nivagezeko mu bisanzwe nuko nyine bimeze ikintu cisha abantu benshi naringeze ku kintu cyo kuvuga yuko benshi bavuga ati umutahe wabagoye mugabo mu bisanzwe uravye ugaruka rwinshi ahanini araraba abamaze gutera imbere akabona urugero bagezeko kandi ugasanga rurashimishije rero gaca aharura mu mutahe ashaka yuko yotangurira hahandi nakageze mugabo ico kintu kandi nawe ntazi yo yahereye ntazi yo yahereye kugira shike ngaho ntazi yuko yadandaje ivyema aradandaza amasashi kugira ngo aronka agatahe buke burya mu bisanzwe umutahe ntuba munini umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi niwe yavuze ngo burya gutunga telefone nini y'Android nkijya yayisha ata mugambo uri kora nkiyi nakarorero nanze gutunga telefone nkiyi ugasanga nta mafaranga ishobora kubirikira kwinjiriza nk'ibihumbi 10 ku munsi nuvuga telefone ataga kuko yoyo kukwezi irayajya usanga aho kwinjiza amafaranga yasa yavuze yuko wotuma uyigurira ukayikoresha ikintu cy'umugambi gishobora kuba cyo kwinjiriza n'ibihumbi 5 ku munsi burya mu bisanzwe umuntu afise ubushobozi bw'uko ashobora kuba yinjiza amafaranga agera ku 2,000 ari umujene ayo mafaranga ntaba ari make uharuye ku ndwi ku kwezi usanga ahuriye na wa wundi yirirwa hahandi yicaye arindiriye umuntu azomuha akazi atazi yo kazozana umwaka umwe ugahera imyaka 2 igahera n'iyo myaka aba yaratakaje kenshi umuntu bahereje rimwe kumbura ishuri agaca atangura bya bindi wewe yasuzuguye azosanga iyo myaka 2 ageze ku rundi rugero nawe wene asigara yipfuza atangure kubaza ati mbewe byagenze gute azomubwira ati jewe burya sinasuzuguye akazi urabona yuko nahereye muri ari ikibazo kuna kwibaza uri kuratambuka hirya no hino usanga ugaruka bwinshi uruheje amashuri wirukira muri mikashi beshi ubu umuntu wese yaheje kaminuza canke imanite ubu bose bambaye none wibaza ngo harimwe amahera menshi uri kuravyiyumvira muri bijyano vya mikashi si menshi mugabo ni kwa kuntu ko kudacika intege nubwo amafaranga yo bari make burya insorosoro igwiririyo rije rero baravuga ati none dukora iki mu gihe tukirindiriye ubuzi reka turabe ikintu kiba hari akajambo uvuze ngo mbe dukora iki mu gihe turindiriye ubuzi buvuye kwande uko leta yavuze ko ubuzi bwagabanutse abajene bose bo kwihangira imirimo nk'uko turiko turahimiriza muri iki kiganiro cy'iwacu ugira icyo ukore wubaho ubu barindiriye mu gihe barindiriye ubuzi buvuye he umukuru w'igihugu yavuze ati nta muntu akora akazi ka leta atera imbere buryo uzogenda urabe mu bihugu bigiye bitandukanye abantu bakora ibintu by'iwabo
niba usanga baragwiza atunga bakomeye n'ubu mw'iki gihugu abagwiza rero atunga mu bisanzwe abagwiza atunga leta ikintu ihimiriza canke ikintu umuntu wese yobwira uwo ari we wese yaba umujene canke uwundi uwo ari we wese atari umujene umuntu mu bisanzwe akora ubwiwe usanga ubwiwe ariyuba n'umuntu nta muntu amusuzugura n'umuntu ubwiwe aba yiyubashye kuko abashoboye kuba yo kwigaburira kuba yo kwirosa ikintu cyose akeneye ata muntu arinze gusabiriza ukazosanga umuntu ariko arasabiriza haciye hose hari uzorabe bamwe n'abandi hari abantu ushobora kubona ariko aragutega amaboko ukabona n'umuntu afise ingufu zikwiye ari capable yo kuba yo kwikorera umugambi mugabo ukazosanga umwaka umwe wamubonye ahantu ariko araseka mu wundi mwaka wahagaruka ukazosanga aracyari muri bya bindi ca wibaza iyo aba yararose amafaranga dufate 50,000 kuko 50,000 n'amafaranga atari make n'amahera ni menshi urashobora harimo igitenga cy'itomati bavuga yuko urumva ngo hariho ngo yego nuko nawe baje kuri kotebu senkani igitenga cy'amavoka urakizana none dufate bagiye bavuga yuko urabona abantu badandaza ubushaza ngaha impande y'uwacu none burya muri senkani mire burya ntiharimo ubushaza bwinshi ikiro cy'ubushaza nangahe akarorero aba mama badandaza hano muri ville imboga iki bagiye usanga bari kwacungana n'abapolisi babonye biwo none bagiye baza bafise umutama wanga oya no ibihumbi nka 20 ni 200 mugabo ugiye kumwumviriza ujye usanga atunze umuryango arafise abana arafise abantu agaburira kandi urumva tujya tunuri kura dutambuka kubona umenga n'utuntu tw'agaciro gatonya umenga turasuzuguritse umenga we ntiwo bikora rero abajene benshi bivanye ubonye diplome ko yifise hari utuntu ubona umenga wewe ntiwo uraturengeye agaca kumarendiriye bya bindi binini biremereye azokora ahawe nanaga mugabo ntumenye yuko kugira ugere kuri ico kinini nuko uba wahereye hasi rero mu bisanzwe benshi ngira ngo babuze inyigisho nkuko Leta mwino minsi nayo urabona yuko yaravuze yuko yararengeye mu bisanzwe Leta niyo ishobora kuronka ubuzi ihironsa umuntu wese ari makina gihugu abize abana b'igihugu bose ubari rero ahubwo nimba ubumenyi twagiye dukura ku mashuri twadukuye kubukoresha kugira ngo bushobore kuba bwofasha mu iterambere ry'igihugu abari twego ubwacu mu mirimo canke mu bikorwa twagiye dutunganya ubwacu dutanga ubuzi ku bandi bene wacu babakeneye yego vraiment nkaje ubujesi nkidepoza kweri ko narabonye kata kubivamo gusa nabibonye kare ubundi ko ndahiga ingene kwihangira imirimo kugira nanje ndabe ingene Aisha mu misi niyaza gaheza bien byose aronka ashikira exemple typique twafite uburorero bwishi bw'abajene entrepreneur bazi barakora ivy'iwabo dufate nk'akarorero k'umujene wa Ndufacom company yese muramuzi Dr Claude yego yarize hama ariga araheza aracana doctora araheza hama acavuga ati kameme ishu ubuzi ni bukintu nibwontunga bwonyene vomye yuko nihangira naje umurimo niho aca create company ya Ndufacom company hami iyo company ayishinze kandi vraiment arayidevelopa arayishiramwe ibisata vyinshi ni docteur aca create igisata kirimo imprimerie photographie arakrea igisata kirimo exploitation importation ibidandazwa byose biva muri Chine bigushikira en direct atani nkomanzi nimwe bayemwo wayize ukayitura ikagushikanira ivyo bintu arashiramwe ibintu byo muri imprimerie kugira ibintu by'amabanderole amabage design kumipira kubiki eka ukeneye n'imiduga ijya miduga disponible biri ngaho oyi y'amamanza ya location ziduga zikora ngaho mu muji ivyo byose birimo nje ndiyumvira antake docteur yafasha ra developer ivyo bintu bija mu mutwe wiwe nico bituma nambwiye mbwira Aisha ti yafata ibintu ntibisaba uko
bisaba no ngaha bisaba mu mutwe cyane cyane bisaba mu mutwe ego cyane gusa hose inyuma ni ngaha aha ego ni imbere gusa ni hose ni byose musa birakorana afete no kuguruka ukabona kure ukabona igihe kenewe ukabona n'igihe turimo ukabona igihe turimo ibisabwa atari igihe cyo kuvuga ngo nzotungwa nibyo ntibikunda urashobora kubona bitaguhagije ukavuga ati reka ibindi akantu kazosahiriza mu gihe ishuri ritagenze neza n'ikimenyamenyo ushima utovuga ati ngo je nzokora ibyo nize ubu nta muntu agikora benshi ramajoro tugiye kuraba bose ibyo bize siko kazi uzosanga ayi wewe iziki bank nanje nize informatique télécommunication et réseau mugabo urabona ndi umujournaliste wayibona ibintu byose no kwidokimanta hama ukaraba ati mbega shoboye iki iyi mpano nimba nenda yifise kwishuri sindayironke nta kuntu impano mfise no developer ikaja hagaragara ugatera imbere nkaho usanga Aisha uri umukomedienne yo aya no kuyo mpano nayo mfise urahatswe ndagoye cyo ndabwira ucishe kwa kano gatoyi urahatswe yuko umuntu ashobora kugendana impano atazi yuko azifise cyangwa zigenda mugabo umunsi umwe ugasanga akutanye n'akantu abantu bose ugasanga baravuze ati none ujya muntu ijya mpano yarayifise kumbe mu bisanzwe hari impano tuze tugendana mugo bivanye n'uko twagumye turi ahantu tuneglige nyene ibintu bivanye n'uko twagumye ahantu menga tusa n'abantu binyegeje ntituje ku mugaragaro ntitwegera abandi tubabaze tuganire burya mu bisanzwe ikintu nabonye gikomeye no kuyaga n'abandi n'ikiyago mu bisanzwe kungukira byinshi hari igihe uyaga n'umuntu mu bisanzwe mu nyuma ugasigara nawe ubwawe uriyumviye ati mbe byagenze gute kugira ngo duhure n'uyu muntu iki kintu cyuguruke akarorero hari abantu benshi maze kuza bashinga intare ugasanga yararondeye ubuzi igihe kirekire yaradepoje yarabuze mugabo mu gihe yarushe nyine atanubwo akirondera ako kazi ugasanga ahuye n'umuntu baravuganye baraganiye bagiranye ikiganiro akavuga ati je burya ndashoboye ibi narizi ibi burya no bishobora ati nawe bidakize mwishuri hari n'ibindi bintu uba ushoboye kandi utabyize ugaca usanga wa muntu nawe basanga ibintu asanzwe akora arakeneye umuntu nka wewe ufise iyo mpano ugasanga mbere benshi urabona usanga badepoza amashirahamwe atandukanye baharanira ati bugira ishirahamwe rihemba amafaranga menshi Jesse no depoza ngaho ugaca usanga bya bintu yagenda agira asuzugura agira ane nivyo mu isanzwe byari bigize ubuzima bwiwe nivyo ari gushobora kuma byo muteza imbere ugasanga za mpano wari ufise nubwo utazize mu ishuri wa umuntu muhuye nawe ko yaragukeneye ugasanga amafaranga bigiye kukwinjiriza asumba yandi wari kugenda ugira mu isanzwe maze kuyagana abantu benshi bikoreye ibyabo abantu benshi bakora ibintu by'iwabo baravuga ati umaze kubyinjiramo neza aravuga yuko atashobora gukora akazi ka leta gukora wikorera biroroshye mugabo gukora umurimo ukorera ubundi muntu burya ubusa n'umuntu ukorera ku rutonde rwiwe nuvuga ntubu uri umuntu yidegembya by'ukuri kuko arakugaba ibice bigera ku 80% nawe uragaba ibisigaye kuko nta hantu ushobora kugenda utamusabye uruhushya mugabo wikorera ikintu ahantu hose ukeneye nimba ari umugambi ukeneye gukorera aho ushaka uba wagize urawukora atakintu na kimwe kiguhungabanije rero novuga yuko akamaro ko kwikorera imigambi y'uwawe nuko ukora wisanzuye atamuntu ariko arakwirukako kandi iyo wabishyizemo umwete ukabishyiramo ingufu nta muntu n'umwe adashobora gutera imbere ego mu bisanzwe bamwe baravuga yuko benshi barakunda gutinya gukora ikintu n'ingorane ngo ahombe rego abantu benshi badahombye ntibunguka mu gihe cyose uzoba ufise ubwoba bw'uko uzohomba nta hantu hamwe uzoba kwigera ushika nta kintu na kimwe kidahomba nta n'ikintu na kimwe gitunguka rero ikintu cyose kirafise risque ukijamwo mugabo uvuga ati ushize imbere risque nta hantu na hamwe ugera
mugabe ikintu cyose ubona yuko cyo kwinjiriza n'amafaranga igihumbi gikore kuko ejo ntuzi nyine hazoba hameze mukurindira ko kazi mama uburindiriye karindire mugabo ufise ikindi kintu uri kurakora kugira ngo mu gihe nihaca umwaka utarakaronka hariho nawe aho uzoba uri kurakura amayinite nico mu isanzwe no hano umuntu wari we wese twige gukora mu kurindira yuko basitoro nk'ubwo buzi tuba turindira reka gukora ni vyiza jewe nigeze je nkunda kuganira n'abantu naraganiriye ndafite abagenzi benshi babatasere ngaha burya ndaganira n'umuntu batasere nabwo ati nenda kubaza nk'ubu je no kuronkera akazi ahantu ushobora gukorera amafaranga kandi ashimishije niwo kwemera yambwiye ati jewe naho wombwira ko mpa amafaranga wifuza dufate ntantu heshi nivyiwe arikorera nivyiwe mugabo urumva nabajya batari ivyabo baguma hajya aho gatije naho wombwira ko mpemba ku kwezi 500,000 mugabo utandekura agire guki hirya no hino akwera yamenyereye akumaja hari ntibikunda ko wumfata je ukwezi kose ayo mafaranga jewe ntayo nokorera kuko yamenyereye gukora utwiwe yamenyereye gukora utwiwe urazi ikintu kiba kihaye yamenyereye kwidegemvya urashobora kwidegemvya ugacukura rero n'utwawe no kuvuga ahantu wumvise idiri hose ubugiye naho bingozi ubuduzi ahantu hariho hose ubugiye none uba wirebanga nico gituma rero uranza kujya ukora akazi rero ka leta canke akazi k'umuntu aca gufata umusaba n'uruhusha ugasanga nk'ubu turi mu misi mikuru ugasanga akazi nakukora ubwo kinjiza mu iyo misi mikuru nyene mugatanga oya ntibikunda wewe idiri wari wakinye irarata kubera iki ntushaka kwisanzura mu kazi ko wundi tuzakurikiza amategeko k'umuntu yaguhaye akazi kugira bigende neza kandi nkagenda afise umuhungu w'umugenzi akora akazi ko kubaza rero hari ukuntu kujya kuntu ko mu buzi usanga hari ukuntu muzinanye umuntu agashobora kuba yo kurondera akazi rero acambwira umuntu yamuronkeye akazi burya hano ubanya ni n'abantu bakenya bumvise yuko muri fomi hariho ikiraka canke yobona y'akazi n'abantu bakenya boshobora kugisha ayo mahirwe rero umuhungu arambwira ati jewe barampamagaye barambwira ati wewe ngwino kuko arafise n'abandi bakora bavukana nawe ngwino twarose ikibanza wojamo umugore aravuga ati jewe yavuga yuko ku kwezi ashobora kwinjiza boshobora kumuhemba 500. umugore aravuga ati jewe ndabaza kandi ikiraka cyose ndakunda kuronka uturaka reka bajya abantu babaza hamwe nogenda gukora hariya hantu nirirwa nicaye bakampemba 500 sinobishobora na gato bikunda bibaye nukuri bajya bamenwiziye nukuri yinjiza menshi gusumba arabye yinjiza canke yumva to kwicara to kwigwa yicaye mw'intebe azunguruka nkuko erega y'abantu ibyo bintu birusha agaje sino kwiga nicaye ngaho mu iyo ntebe je narabibonye akazi burya ko kwicara kararuhisha nta kazi karyoshe nk'akazi umuntu afise yikorera kiwe ata muntu amukoresha nukuri abantu bose memere jeunes entrepreneurs nibumve nibahaguruke n'abandi bose ataraba jeune naho babakuze ndaza hari abantu bamaze gukura kandi atahangiro ryabo barakora bagikora nk'ubuzi bwa leta bagigira nibijukire ibintu byo guhangira imirimo bihangira imirimo mu minsi mikeyi mu myaka nk'ibiri hamwe bose bahagurutse bakihangira imirimo ndakubwiye mu Burundi inzara wosezera cyane gose cyane ubu novuga yuko kugwaruka tiko turajijuka turazi iyo twavuye turazi iyo turiko turaje yego impanuro zigenda zitangwa n'abarongoye igihugu mu buryo bugiye butandukanye mu mpande zigiye zitandukanye benshi baramaze kuzijugira kubera henshi uri kuragenda urasanga hari kugwaruka gwishize hamwe mu mashira hamwe association amakoperative hajya mu bisanzwe hariho umuntu yavuze ngo mushaka kugera kure urabe ujane n'abandi mugabo ushaka kunyaruka naho ushaka kunyaruka
nuvuga urijana wijana wenyene mugabo ushaka kugera kure naho ujana n'abandi rero ivyo bisigura iki bisigura yuko hajya bavuze yuko ishiga rimwe rishobora kutarika kandi ubugirigiri bugira babiri kandi mu bisa ubugirigiri bugira babiri hajya hariho inguvu umuntu afise zigira kandi zifise naho zigarukiye hariho izindi wundi abafise n'uwundi abafise iyo muzishize hamwe nk'ubu kubibazo usanga biri mbe notanguza ngahe uyu mugambi kukeneye nk'imiliyoni 5 izo miliyoni 5 nzozikura ndazikura atani na 50,000 ufise mwe byo kuja hamwe turiko turavuga agacamara igihe ari wenyene azirindiriye ngo aho zizobonekera akazorindira imyaka nindi gahera tarazironka kugira tangure wa mugamba afise mu nk'ubu nk'akarorero murazi ko hariho ya banki y'abajene hari banki y'abajene ibayita abeji ikorera igitega niyo siège iri uri umujene ugategura projet yawe itomoye ukabasomesha kuri projet yawe mwagiye hamwe iyo projet yawe ishaka ibe miliyoni 200 bakaba babonye ko iyo ari projet itomoye babona kizoshika kure kandi izoshobora no guha n'abandi benshi akazi bivanye n'ukuntu wateguye projet yawe burya ntibareka kuguha amahera ubwo buryo ntibeka kububaha kugira abajene biteze imbere rero Aisha mukorane n'abajene tuje hamwe nka jewe ndakubaza ati none sindabitahura zigito bayaguhura umwe ntibikunda akeneye azaragura amafondo y'amavuta ntibikunda noca ngenda kuyasaba hama nkaca nige oyaye bisaba ko muba ishirahamwe urumva ishirahamwe n'abantu barenga umwe canke babiri mabo bayishirahamwe umva bayahereza ishirahamwe mwakoze ishirahamwe hama uryo shirahamwe mugaca mutegura projet iyo projet rero muyikoze mukayitegura neza hama mugaca muyibashira ari abantu bajejwe kwiga le projet bajejwe kwiga projet rero ama projet menshi rero ntiyemerwa mwamwe ko abakozwe nabi ararojetwa hama ayakozwe neza kandi ni benshi ngaha bama bahaye bafinashije none hariho oya vraiment hariho none projet kandi yoba akeneye gukora kandi ikintu nubwo cyo cinjiza amajana 5 ku munsi woya mwima ngo ni kubera ngo none nk'iprojet wovuga ati projet baca barojeta zo zimeze gute ko nzi umuntu wese aje projet yo kwinjiza amahera atanumwe yigera kwanga twese turazi ama project turayategura mugabo ama projet ntinjiza kumwe babonye ari projet izinjiza mu myaka 5 kugira ushobore kuzogushikira wewe ku kintu iyo projet ntibashobora kwigufasha none nayo ne kwa bari projet none twese twoca dukora bimwe ivyo vyinjiza si bimwe barashobora kuraba ko naho utegura niyo projet bakabona wewe ahubwo yamahera zoherayo irega banza kwiganamiriye irigura ndazi muri projet urigamiriye aho uzokora ico kintu bisanzwe technique akandi kantu kintererano novuga mu bisanzwe mwiri ya banke canke hariyo nandi mashirahamwe canke andi mabanki usanga bikora kugira ngo projet yawe ntisubizwe nyuma canke bayanye abenshi barerekana ati burya twebwe dusanzwe dukora ibi twarakoze ibi mugabo kubera yuko hakenerwa ibintu byinshi tugeze ngaha dukora dusanzwe dukora mugabo turakeneye gusahiriza kugira ngo tugere ku rwego tugezeko burya hariho ama banke amwe mbere ni nka yose baragera ku kivi bakaraba mbe aba bantu bari mukuri bakaraba uwo mugambi wayo ko murangura hariho n'ama microfinance nabibonye hariho ama microfinance abikora umengo ugiye nyene nta kintu kimwe urako umengo biragoye kukwakira waratanguye na wewe noza nkakubwira ati burya je nsanzwe nkora aka kantu burya mugabo abakiriya mbona ibyo bakeneye biri hejuru y'ibyo jewe mfise sishobora kubatunganiza bose ngurana mutama n'umuriyoni umwe kubera ububona
uzaho nkorera ubona yuko atawubeshi burimo uyafise ntiworeka kuyangurana kubera mvuga ati okay ari mu byo ndiko ndakora umwanya wose uzoyakenera nzoyagusubiza cyangwa tugahana ikiringo ati iki kiringo nzoza ndasubiza amafaranga nuko urumva mugabo ndi kukivi none wewe kandi nimubonamo ko kanyungu kubera hariho ama microfinance abikora ugasanga barakuguranya amafaranga ukariha 5% yayo baguhaye burya uri umuntu ukora wari usanzwe ufise ahantu ukorera ayo mafaranga ntubura uburyo bwo kuyishura kandi noneho hariho abantu benshi igituma benshi baragiye babigira uko bavuga ati okay banze twereke aho ugejeje hama natwe tukugurane canke tugufashirize aho ugeze benshi nuko babonye hari abantu bagiye bizera nkuko aho batingiye gukora no mugambi mugabo umuntu bagasanga wa mugambi ntiyigeze awukora amahera ahubwo yari umengo n'amafaranga yamuhaye yari abantu reba injyajya naho bakabana batanu ngo bagize kushira hamwe ngo njyajya burya uwoca afata kanterurira desamiri ashira ngaho ego umugambi no ndawufite mugandazi yuko kukuramwo nk'umuriyoni umwe ngiye kuwurya itongora kandi nobona yuko mu bisanzwe ntazohomba kandi uzi ko aya mafaranga uri kurakoramwo atakiri urinjiza erega ubona ari menshi ya amafaranga kuyabona ari menshi burya byandagara byanditswe erega ico naco ubona yuko ni bya biharuro bimwe nakubwira ni hahandi nico gituma bavuga ati baha uri ku kivi kuko uri ku kivi uzobuze maze kumenya ati amafaranga arahomba kandi uyakoresheje nabi urumva urasubira inyuma rero mu gihe baba bayaguhaye uri ku kivi biragoye kuca ufata umuriyoni ngo ugende kuwurya muga ntari ku kivi mvuga ati ngire ntangure projet ndavuga ati kamane nje kwiha kamwe umuriyoni umwe kamwe urumva narigeze hariho niwe yindi nabonye uzi ko hariho ama university amwe atanga uburyo bwo gufasha abanyeshuri baho bahiga gukora imigambi ego genda yizi je barabitubwiye hama batubwira bavuga ko turategure projet hama tujane muri quartier bayige hama bafashe kuko baraduhaye uburorero bw'abanyeshuri bamaze imigushika kuri 10 bamaze guhamahera kandi ayo wasavye niyo baguha hari abagize projet y'amakinga baragira projet y'amakinga hama amakinga barafinansa berekanye neza ngena amakinga azoza arinjiza amakinga amwe agarukira za Kanyosha za Kamenge abahungu buryo abantu bageze kure barafasha n'indi migwi ikora ibintu by'ibinyamakuru byo muri jeri nabo nyine barabafinansa mu bisanzwe rero nukuri benshi barakunda gufashana abajene bagiye hamwe biyumviriye gukora burya umuntu afise umugambi hari umugambi wewe bavuze yuko none ngo twotanga mu migambi ngo twakora ibintu bimwe kugira ngo imigambi yacu yemeke oya hari ibintu wewe nawe ubwawe hagize umuntu aza kugukorana nk'amafaranga hari ibintu umuntu akubwira ukumva yuko bidafashe iyo umuntu vraiment agomba nyibe hari n'uwundi aza akakubwira ikintu vuba ukavuga ati iyo abahubwo mfise n'ayandi nayaguha urumva abantu rero baratandukanye ukuntu utegura umugambi biratandukanye rero kenshi uzorabe burya umuntu ahereye ku mutahe muremure atandukanye no ahereye ku mutahe muto none wewe uje kusaba nk'ubu dufate uje gusaba amahera ugomba ukora umugambi ukaza ndabasavye mu mpe umugambi ngombe nkora umugambi urumva ngombe nzane amarobine yose abana amarobine y'amata uwo niwo mugambi wateguye uraje gusaba sponsor ku marobine y'amata ariko ngaha nta muntu wese wacagira ikibazo uti ibi bintu mu muntu burya rero tugore twibwe twaribwe rero nibaza twabona mwamugire mwibwe yakunda karorero naguhaye ka projet wozana abantu bose bagaca bagira curiosity bwo gutanga amafaranga ivyo bintu birabaye ivyo bintu babanza gura iyo marobine yariyo yapfa n'ingene wa yestaye nitanga iry'amata rero mu kurangiza je ikintu novuga ubwa mbere umuntu burya yahereye ku mutahe muto atandukaniye n'umuntu yahereye ku mutahe munini uzorabe umuntu
yahereye ku mutahe muto akagenda duga nubwo aduga bukebuke aragera igihe usanga ari karengiza amafaranga menshi cyane burya bigora mu ntango mugabo umaze gukora niho ubona yuko abandi batangura kuza bakora mbe byagenze gute iki niki cyatumye utera imbere nuko utacitse intege ikintu gituma umuntu atera imbere nuko udacika intege ukakora akantu ubwo kuba ari gato nubwo kuba gaciriye cyane sinzi umutipe yahereye ku butike bamuha butike irimwo Emilio Senks babona Emilio Senks mu mwaka umwe ntababesha yaramweretse 25 million ibaze mu mwaka butike mu mwaka uyu nuko bimeze nukuvuga yarakoze arangura utuntu twose twinjiza arahiga utuntu twose twinjiza amafaranga aradushiramwo mugabo kubera barabakizwa baramubuza ko yoshiramwo ikintu cyose coba kiri alkolize azadandaza ikindi cyose yakire kuriwe mugabo sofu cyo bazoshiramwo ikiri alkolize nawe yaravyubahirije mugabo enjuru aracararangura acashiramwo zaraha na nyongera rero izo urumva ni inzoga kandi rero ahantu hari bajya ba taxi vero izo nizo banywa gose uko zidandaza rero yaca zinyegeza nyene byo nyene ibintu akabidandaza abitanga nga mugabo bikamwinjiza amahera gusumba ibindi afise mu butike na wewe Diodone canke wewe Veniste uvuze ati ngire nshinge urudandazwa kanje ahana uraba abantu bahari eske abo bantu baragikonsoma ntiwogenda je ndibaza yuko utoshobora kugenda dufate nka quartier ya museum mu Kiswahili ugende gutandazeyo bijanye akabenzi ugiye kugira akabare kagiyemo ingurube karimo izo nzoga vraiment aho nawe ukoresheje ubwenge urashaka kuba sinzungu oya mugabo maswahili ari yakabare hariyo ububare na karorero na karorero ububare none ububagemye n'utagemwa ko kabara ashaka kugata ku isoko nazibuze ngire nje kugura aho mu kabare mugani yo chaza kugura kabenzi oya kame sivyo ucavuga yuko aho hantu washize udandazwa bwawe igunguka mu bisanzwe udandazwa tezere bivanye naho ruri rero muri micro umva umuntu arakora make umuntu imbere yuko atunganya umugambi wiwe abanza akiga mbe umugambi wanje nzowurangurira hehe mbe abantu bari ngaha hantu barakeneye ibintu nzodandarizaho barakeneye bino bintu birakonsoma bivanye n'ukuntu bameze n'abaribo icyo kintu umaze kukimenya biroroshye yuko uvuga ati okay ndiyangaje gukora kino kintu kuko bajya abantu barakeneye kino kintu hamwe no kijanayo nuronkamwo inyungu ikwiye ikindi ukamenya ati umuntu ntashire restaurant ngaha na ucumatanya biri mu mico y'abarundi numva turakoze uko dukoze nina danje ninashira ngaha anye akameza kintu zenya acetereka ngaha nyene rero wawe nabaje gufunje mwatangura projet suko nyene ntimuheza ngo mudandaze neza mu bindi bihugu nimba uvuze ati jewe iwanyu nzodandaza itomati udandaza itomati gusa nta kindi kintu uvangamo ubundi akavuga ati jena nyine udandaza ibitunguru n'ibitunguru kandi usanga muko muradandaza neza kuko nta widogera ubundi kandi mwese murungwa none bakeneye ibitunguru bazoza bakeneye itomati bazogikora ku wundi kuko nibo bifise urumva akavuga ati iyi soko ipanzu uzora bino masoko agiye atandukanye hari aho muronderera impuzu hari aho muronderera umunyu bigabuye byose rero umugabo zose urabe mu makarita atandukanye umwazanye irengarenga n'undi atazana irengarenga kamasha hagufuma zana ishu basi avuga ati umunsi yari irengarenga hari gihe azohindura basakaza kure nchanza nirengarenga nyene rero watanguye umugambi wawe ira umutahe watanguje yego dufata uratanguje ibihumbi 100 urumva ni umutahe twavuga ntabwo ari munini nyane umutahe mutonya rero watanguye kudandaza urabona ku munsi uraronka inyungu y'ibihumbi 6 rero kavuga ati rero ko natanguye kudandaza je nahora mbaye mu buzima bubi nahora rasyo yahora ingora najya nabiki ugacuvuga ati okay
reka nze ndatanga rasiyo cyangwa nze ndajya ku munsi 5,000 cyangwa 4 urumva winjiza 6,000 iyumvire uriye mu nyungu y'6,000 uciye ugira 5,000 urumva asigaye igihombi none uzotera imbere hari umuntu ameze uko kurya neza umva biba bitanguye ntuvuga ati none ejo bizoba bimeze gute ntarindira avuga ati reka mbanze nkore ko namenyereye kwisonzesha njya ibibaya abantu reka mbanze nkubitike baca bakoresha kakana inkuru uca wiriye ari muri maze iminsi itembera kuri Facebook y'umuntu yagira apfe yishwe n'inzara wari mikaje ko narayibonye we wari mikaje ahagene muri yafise amafaranga bariko bamurabuza amazi agafanga shaka yagiye yuzemo amafaranga yafise iyumvire mugabo rero nico nica urazi gupfufisa amahera ngaha none yaragiye ngo nukuziganye nawe yararengeje sinzi bacibashira mu ngo abanyamwaro ngo bubahe usanga ari umunyamwaro nyene yari umunyamwaro pe rero Jemba mu Kayanza twebwe uritonde batse birashoboka mugabo urumva iyo muntu nubwo yarengeje aratandukanye na wawo undi niba yungutse 6 acajya 5 bivuze yuko harengera n'agaheta urumva ukiri mu ntanga gerageza ukora ukeneye inyungu ukeneye kwanda gutera yego kuko harimo message gerageza ukore ukabona inyungu yinjira uno munsi ko unga 6 inyuma y'ukwezi amezi 2 ntuzoburi ko ucunguka 6 uko musanzwe kudandaza canke ukora utuntu hari ukuntu kumubona ati naka kantu baguma baza kukambaza ugaca wongeramo ukazosanga nyuma y'ukwezi amezi 2-3 ntucunguka 6 usigaye wunguka 200 30 kaduga ugasanga ku munsi urakorera 1,000 umaze kuronka 1,000 ku munsi kurya bya biteye 5,000 n'ibintu biba bisanzwe mugabo umenye yuko kiri mu ntanga umenye yuko rero kene gutera imbere niba mara gutera imbere tangura rero uvuga ati ko nisonze shireka ntangwe gutubura umukanda nimba naho mapana cyane ntitubura cyane bukebuke ugenda uratera imbere bivanye nuko nawe uri kuratera imbere rero hari abantu benshi badashira imbere barabe mbe ninjiza ngahe njya ngahe hasigara ngahe nko mw'iminsi mikuru nawe na bonani hari abantu bayajya yose n'ubutahe rero ivyo bintu mu gihe utari kurabiharura utera imbere niba abandi uzorabe nta muntu wakuze ubona adandaza akabutike imyaka yose aheze nk'imyaka ishika 10 akidandaza akabutike ntibigera ubona ko kaduga gapanye ibintu byuzura biguma hahandi navuga uwo muntu akorera kujya gusa byonyene n'usesagura avuga niraye rero turakwiye kuva mu ivyo bintu byo gukora tudakeneye kugira tubeho no munsi turyo no muntu dukore dukeneye turaba imbere ejo hazoze ngene hifashe umwana azobakeneye iki kubera urategura n'umuryango ugategekaniza n'umuryango ico uzoburi ubategure kazoza erega mu bisanzwe umuntu ategura kazoza akiri muzima mu gusozera nico novuga umuntu atanga uyu mugambi amenye ko akiri mu ntango hama ukeneye kwifata neza haba hakiri kawe gitanga umugambi banza urabe inyungu winjiza yuko ihuye n'amafaranga ujya yuko ahuye n'inyungu winjiza hama niwo usigaye uri mu ba miliyoneri abantu bose basigaye bamwe bitaba bisesa urabona mu bisanzwe mu ntango mu migambi yose umve ngo no kwihanisa wa no kwibuka renza no cyo no mutahe ico ntumva hariho no kwimuka renza inkuge wari mikaje inkuge yari yararenza hakwa gupfa rero mu kintu cyose ugitangura usanga ukoresha amadepense menshi mbere wanashaka mugabo iyo umaze gutangura gutera imbere usanga bya bintu wahora uririra wirukaho bisigara nibyo bisigara bikurode nivyo uragera ku rwego uvuga ati kwanaka afete bisaba ko wubaka izina bavyita kubaka izina umaze kubaka izina ntuswawe kuvunika aho wavunitse habaraho rero mu kurangiza umuntu wese yumve yuko mu gihe akirindiriye yuko aronka ako kazi k'umuntu data zomuhera nabanze yige gukora ivyo wiwe hama niyamara kwiga gukora ivyo wiwe
maze kuronka n'ibintu biri mu buzima busanzwe vyorabe nubwo umara imyaka 5 utararonka akazi nuronka akazi umaze kuronka ikintu ukora kikoki nukuri amatelefone ahaca ko akurondeza ubuzingo reka ukiyumvira none akaroro nije ndabizi nigeze kuronka akazi ndakabwirwa n'umugenda aronka akazi uwo musi nyene narose ubuzi bune shetani rantega ubuzi bune ukiyumvira ndiyumvira akazi mpitamwo njehe ndavuga ati none basha ndabigenze gute urabona kurashwa ndavuga ati no mugabo ko nari namaze gutangura mwaka kariya ndabona ni keza na kariya ndabona ni keza je nahagaze gishinga ntahe kukazi nari natanguye gutangurana n'uwo twari kumwe sinaravye ngo ni muri jokomase la vie ukunukuno ngumana n'uwo muntu naho mu nyuma byabaye mal tourner uwo muntu acarankoshona ntangura kwiyumvira bwa bundi naciye bugaruka shetani urayizi nuko bimeze umuntu yafise icyo akora ubuzi buramurondera mugabo ata kintu ufise uri kurakora nukuri uzotegeza nibyo musanzwe je norangiriza ko ukore nubwo ko barakantu gatonya gakore mu kurindira yuko uzoronka ako kandi kanini ego murakoze cyane bakunzi ba Ndufacom TV twari turi ngaha two turababwira vyerekeye kwihangira imirimo nk'abajeune entrepreneur hamwe n'abakuze n'abandi bose aha tukaba twari muri Ndufacom company rero muri Ndufacom company nkahamagarira abantu bose kuza gukoresha ibintu byabo byose bipfuza ko tubakorera nabibasiguriye mu ntango ivyo dusanzwe dukora aha rero ku basanzwe bakora ibintu by'imbuga turaduza imbuga z'abantu ku ma YouTube na Facebook turafise na site web abakeneye kuraba ibikorwa byacu dukora mwonyarukira aho hano hose ndababwiye mukagenda kuraba ivyo dukora ibikorwa byacu bya misi yose nkuko nabibabwiye abakeneye kugira mariage aha vraiment turafise amapareye atagase abakeneye imiduga ibiki karibu muri Ndufacom abakeneye kubimenya neza boja ku mbuga zacu ugiye nko kuri Facebook ukandika Ndufacom TV ucibona page yaho ibikorwa dukora byinshi birahaca mbashobora kubona akarorero kaba twizera bakaduha nk'ama mariage bakaraba amafoto usanga n'amafoto meza cyane kandi akeza karigura kandi noneho ubwiza ntabwo bumurikwa akozwe ntikamurikwa rero ntibitinye ari umuntu afise mariage dushobora gukora service hafi nka zose muri ku batazi aho Ndufacom company ikorera kuri Avenue de la Grèce ni nomero 9 cyangwa twavuga kwibarabara ririko otebe rya pave ni afase ya assurance biko udugiye kwipave yo yuko kabari kwa ntiba ucuhabona rero nk'ufise mariage ushobora kuvuga ati okay Ndufacom company ndakeneye yuko izomfatira amasanamu ameze neza amafoto video usanga vraiment ibintu bitagaze cyane yaba ni canke imiduga y'abageni ibyo byose tuguhana n'abashoferi bagenda babareruye b'inzobere babizi neza cyane oya muri Ndufacom company nta kintu kiriyo na kimwe n'abakeneye kugira ama design hariho amashira hamwe agira sport aba bantu bakomba kugura ama restaurant abagomba kugurura ububare munyaruke tubagirire ama design ku mipira yanyu turagira design zimeze neza cyane turafise aba inzobere zibishoboye cyane karibu rero bakunzi bacu Ndufacom TV ego hano tugarukiye kino ganiro cacu twe twagerageje kubaryohera hama ngo twabidondoye twese twababwiye abo twari turi tukaba tubabwiye ti ciao ciao